harigeze kuvuga yuko jewe n'ivyo mikrofone yo muri Waka Light TV ndumva nyene ndabaza wewe urakunda kwa Waka Light umanya munini mikrofone wafise barigera bayihindura uburense gambona ari sanfire gwa rusinga bararukuye yo bagira gwe Jendo murovyi gusa byinshi aho bimvugira ndafise ifoto turi kumwe ako babona visage yiwe ni wanje birasa Yes w'ibinyoma angize kumwakabonye aho nagira mvuga ikintu cyo kirana nanje bo je navukiye kwa muganga itariki 5 z'ukwa gatano umwaka nashimye kuvuga ibara hama izina nako hama nkaba ndomunyagisyo vuga ndiga abana nkaca mbona menga idiri ya ntuze yanje kiragorana nkaca masa nkagabanya kidogo dukundane ja confida charité d'amour. What's up Glamos family, j'espère que vous allez bien. Nibaze kwa ho muri mumeze neza, nibaze kwa ho muri fit. Ni Kelia Marlene kuri micro uko mushoboye kubibona. TV ni Samy-well TV, nkabanda batana ikiganiro cyitwa The Real Me jewe nyawe. Niki kiganiro muziye gutegura abantu batandukanye, sinzoba ndi jenyene nzoba ndi kumwe n'umutumire. Nkabanda batumiye kugira subscribe kuri channel yacu, mwongere muvyo no kuri barre de notification kugira muze muraronka ibintu byose, amakuru yose yo kuri TV yacu. Bienvenue. Nkuko rona nabibabwiye sindi jenyene nari kumwe n'umutumire, uwo mutumire nawe nkabangira ndamuhe yidondore ababwire ninde amazina yiwe n'ivyo akora. Jendo murovyi gusa byinshi aho bimvugira dushaka amazina yawe nyapa n'ivyo ukora. Ndibaza kuranzi ndafise ifoto turi kumwe ntigeze ifotoza no muntu utatse mvuga rero maze tukuwe na Wetu. Yes w'ibinyoma mwaje ndamuzi nka Charité. Yesu ni nze w'ibinyoma none umva abajoka agama ndorere beba bitagute kuntakariza gusa amate gusa oya genda kuzi mugabo babakunzi ba Samy-well TV ni bashaka ko batakuzi ngira mwavyumvise nivyo nyene. Okay ni Wetu nkuko mushoboye kubyumva. Wetu duhere kuri vie personnelle yawe muri kiganiro canje. Wetu amazina yiwe y'ukuri yavutse ryari hehe? Bo je navukiye kwa muganga itariki 5 z'ukwa gatano umwaka nashimye kuvuga ibara hama izina nako hama nkaba ndomunyagisyo. Izina nitwa dukundane ja confida charité d'amour Mr. Wetu. Igazina ja kwira kuri noze kuri identity. Bon no kuri pana identity no kuri kanga muntu rajako. Wetu uri imfura mu muryango ugira kangahe muri famille? Bon jewe nafise grand frère gusa nuko yaciye yapfa acasigira ubutware ncambo wa mbere. Ego donc uri imfura kandi nk'abantu bakabiri donc afise place zibiri. Ego Wetu amashure mato nayisumbuye yavyigiye hehe? Bon nize kuri lycée nize basi mato nahize Kanyosha ndavaho nca ndagenda na lycée de la Tanganyika. Niho nagabanirije bimwe bimwe. Wetu batazi Wetu afise ihe niveau d'études? Bon niveau d'études ni gya niveau y'abafundi. Bon niveau nibaza kajya kantu barabira kwa amazi katumbere. Basi amashure ufise impamya bushobozi zingahe? Bon uvuze diplôme no vyumva vuga neza mu ndapfimba byanya diplôme no bayikubivuga. Okay certificat majo mfisa kanyiga ka underground kweri mwihanganira naka mpamya bushobozi ka underground tu ndagashima ariko sikuvuga ngo nuko donc niyo maze kuronka harizo ntararonka ariko ndiko ndahiga donc diplôme officiel 13. Ego donc wisigura yuko ufise humanité générale. Ego ni venye nagire mfuki. Wetu yoba yiga université yoba taratangura canke yimizo gutanga? Bon hari abantu bagira support maybe ego erega usanga hari abakunzi ba Samy-well TV bashaka gusupporting. Samy ebana nipe gihombe hapo kweli
Ebana kabisa nimba wumva ko byogena neza nje ndakubwira adresse amanje nabibishura mu nyuma yaho sibyo none donc bisigura ko Wetu ataratangura ishuri donc ni privé yanje no kuvuga ndiga ebana nkaca mbona menga idiri ya ntuze yanje kiragorana nkaca masanga donc ni private life guys ni private life yiwe so tuje kuri vie professionnelle yawe mbe wambwiye ngo witse kihe ndo muri terere okay muri terere après inuzenya guheza humanité générale woba wararonse kwa tumenyera abantu bahejeje usanga baciye baronka ubuzi butandukanye wowe hoba hariho akazi gace kagufatira cyane bon ikigo canje akibona Wetu online TV ni kinini cyane mu bisanzwe si umwanya mbana muto cyane kuko urana dufite studio bakora music dufite studio bakora ama video dufite studio ba photoshoot nako mbabarire tukagira n'aba journaliste tukagira n'ibintu boro by'amasinema comedy abaririmbyi umva umwanya cyumana muto kandi aje ngo ndikontrola byose gasanga biri hana hariya cyabingwa n'imbwa zanje zimwe zijyana Usanga kamera baza kutwereka imbwa zawe tugahaye bo ndazikunda cyane kubera ko n'imbwa rimwe na rimwe zigombye zirahaca nk'izihare la fois passée igeze konge iyo mbwa nyene iyo wanje nyene nanko ndakora interview tuko turakora gutyo ko ashara maze none ngo iyo mbwa itogutiritwa Mogri yo none ryara cyare kare ni underground yo ntiryara boss ndi underground ebanchishinga amenyo donc Wetu ni producteur yego ndi byose nta kindi kintu wo gukora bon ikintu cyose uzi ko kibaho ku mashini ndagikora donc nda camera ndagiranye ibintu ziko byose bibaho ndabishobora iyindi tana ya Wetu sha ni nyinshi mfise nyinshi mfise zishika igihumbi oya tugenda tubwiye twakumenyeye comedy kukina comedy gukora production bon camera donc no kumudereka niyo nitara seriously yaputse cyudereke ndamutahura so Wetu tuje muri carrière yawe ya comedy kuko twe twakumenye nk'umukomedya nayo hema challenge wahuye nayo yotuma yatumye wavansa ukikenera kuguma wavansa muri carrière ya comedy bo ikintu cyambere cyatumye numva umenga nakora narasuzugwa kenshi narabona abantu bashoboye bakava ko bashoboye ariko nanje banshikiriye bakacaga kumfata nabi nageze kugenda no muhiganwa ryo kuri ntuze ya ikigo cya France kitagutebasha nkunda kucibakira safe turagenda guhigana n'abandi tugiye guhigana n'abandi mu bantu bashikafi nka September cyambo wanyuma cyambo wanyuma cyo gitwa Charité Comedy cyamva ngaho ndababwiye abantu mwese mwandushije no kuri mu gihugira ibibazo byatumye ndara ntajyamye numva umenga ndababaye ati je ntegeza gukora iki okay bon ndabishima Imana kabisa byace bimpa inguvu n'inkomezi zo kubandanya kugira nkore uko je iyo ngomba gukora nkorera muri babansi banje ndosa abansi ba mfata nabe canke bantuka bituma nanje ngomba gushamo intege canke inguvu wa muntu ukoraba kafuse cyangwa taraduga ko bufishe equipage kitaraduga ntucike intege hajya nyene babarira niho utegeza kudugira kandi imbere yuko mvuga n'ibindi cyane nishasha fo kugira subscribe ubunyene tutaratangura ikiganiro ubunyene bagira inzigo vraiment bigire kuko unyuma yeje kubikora tuja kuri Wetu online TV manzo gire kakadiri kujya nyene cyo bigena neza basha byoryoha cyane kabisa urazi kamera uraza amahari gugwa microphone bituma deplace mabitu kazobona umuntu agipostinze no kugira like ngo dislike vraiment qu'est-ce qu'il y a dans la boîte vraiment ariko n'abagira dislike kamera baba guhaye babarazi oya gusaya nawe urukundo okay Wetu niki naco coba cara indi challenge mbi yakubaye ko yashoboye kugerageza kumvisha ko ushobora guheba donc kuburyo yakubaye ko mbi kuburyo umva umenga woheba comedy bon harabaye abansi benshi ico gihe hari gezi ko ndi muriwaka bon turagira
amasezerano twasezeranye agenda uko nabishaka ndavayo ndafatwa nabi mvuye inyuma y'icyo gihe haca haza abandi barakora projet yo kunyiba rya zina baravuga ngo Wetu siwe ngo Wetu ngo yari izina donc barancafuza byinshi cyane ariko ndumva nyene kumenga wapi ndahora amahoro biranka ko nkora man tukiraho Wetu abashatse kukwibana nimba narabibonye neza nabo mwari kumwe muri timwe no twigeze kuba turi kumwe kera ariko gusa mu nyuma yaho bazi kumbwira amajambo atari meza wagira ibi donc kubera ko babona visage yiwe niyo anje birasa ariko ntuzeye ingabire nayo simwe hage nta muntu y'ingabire y'ubundi niyo hangize uko mwakabonye aho nagira mvuga ikintu cyo kirananira nje Wetu ni Wetu kandi bo nabo nibo kubera Wetu azobaho wenyene ku isi kiretse yagombye kumujya kopi donc Wetu numwe abakunzi ba Samy-well TV Wetu numwe nimuzonu nta na photocopy arasohora ni Wetu wenyene nzobabwira umuhungu wanje akuze basi umuhungu biza abana ba 16 reka tureka ko hanyuma tujye muri ntuze yawe yo kuri je narakubonye tangwe gutangura gukorera muri Waka TV ngerageje kuraba wamaze mwanya muto cyane bona amezi 6 simo none amaze mugabo nayo amezi 6 ntiwa sinabona yuko kinabikwiye nkuko washira ku wikorera ivyawe vyava kuye mu bisanzwe iyo ukora ivyo wawe uraba ufise limite yo gukora mugabo ukora ivyo abandi naho ugira ku mategeko donc rero nategeze kugira ku mategeko nkuko biragenda ego na contrat donc wari ufise contrat abarabizi bose ko ujya mu nyungu ko nemereye agomba kubwira nzuga contrat inge gato none abakozi barabizi ko nometse kandi reka mbere ndabaye nakantu muzotanguza ku kiganiro cameraman vipi bavuze cameraman toguti inde cyo yitazira no sinza ntari kuwe musine harigeze kuvuga yuko jewe n'ivyo microphone yo muri Waka TV ndumva nyene ndabaza wewe urakunda kwa Waka umanya munini microphone wafise barigera bayihindura uburense gambona ari samfire gwa rusinga bararukuye yo bagira go Uburense gari samfire rero ya microphone bambwiye yuko ngo nayivye mugabo nabo nyiragarutse gumikora kandi gusa cyane ndizo kumazibaho ngo yivye microphone kandi barayisubita oya ntisuza none Marlene tutabeshanye wana twicaye urabye zijya micro ngiriye ya mbere ndahenda kwereke ngiriye n'iyindi ndakwereke hengazire n'izindi zihagaze hari ndakwereke n'izindi bote zuze mu microphone karvate zandi n'abatoni none noca nibagute microphone idarakora amane nkaca ngenda yivye man yose baba bitagute yo ni ngorane gusa ndaki no kuvuga iyo ni challenge waciyemwe zo gufasha gupushinga byarafashije kandi barambwiye yuko ntazoronka n'ama views tamuntu azonkurikirana kameme nawe urabibona hariye kuri YouTube nkutadika harigiye nkubita ntozeya kuri Facebook nkakuta sasa 200k views donc urumva mu mwanya muto yankoze nibaza ko atameze 3 arashika n'amezi 2 nawe no wende mana nawe yakora ikintu sivyo nako tugusabira kumutera imbere kandi cyo wambye babigire subscribe kuri channel yacu bajya ba ex bawe bojyohiga bavyumvise akaca babikora na ex nta ex office mubiri makere no kundana bitandukanye na shetani sindakora so reka tuve kuri vie professionnelle tujye kuri vie sentimentale émotionnelle tarafise umukono mani mvuze ngo nta office noca ndonka bangora urenda mufise sinde ku isoko uramufise donc yoba ari umuntu nawe nyene ari muri comedy cyane nta birenze ivyo mvuga ndamufise ndabizi iyo mvuze nta sindamufise telefone mari mwisi ntajyamye baguma bangora nanje nifite akazi kenshi nikorera Wetu none birakujene iyo hari abakobwa bariko barakurondera je mu bisanzwe ukuntu nimereye isi nkunda babakobwa bakajagari oya kubera ko muri iki gihe bakuga uriya ni mustare man yabana akacaga kujana nawe ariko mugamugeze mu rukundo akubwira ngo aha
kumanya ngo turabizi ko abasitari urukundo mufise tuba tugomba gusa ibyo dushaka twese me simbikunda rero nico gituma ibintu bituma umusitari azimana ibintu by'abakobwa so rero impamvu ntakunda ibintu by'abakobwa ni umuntu zo kwikingira aje akaza nyine avuga ati jewe cyenje gupambana pana bya bindi namudemu mfise ndamufise sile kwisoko. Donc wewe rero ubunye uvuga ko ufise umukunzi kugira ntibakurondere gusa nawe mbiriza je ndamufise bitogare kuko bawunyinjirira komo nongo izo twabwira nuko mwomurondera kuko biraboneka ko nawe nyine atazahagaze. Wetu woba ufise aba ex banga nimba atari banga kuva ryari kuva tangura konta bon nabonze vraiment sinokoresha magome ngana 1200 murabi 1200 murabi 1200 nuwahe wakunze muri hari kera ariko hari kera murabi 1200 dufate ko wasenkana ari woheje gukunda ayego yari Marlene. So Wetu wajana Marlene n'uyu achabibaza ngo nonde muntu nigo ndajamba Wetu muri vie sentimentale yawe I mean mu rukundo nimba warabaye mu rukundo gomba wabarigeze kubabaza cyangwa guhemukirwa. Bon ivyo birabaho byarigeze kubaho ndababazwa bica bimpa gute noshobora kwitwara imbere y'abandi kuko itakwishe mu buzima kiguha inkomezi zo kubandanya. Bon ibintu narabishimye cyane. Hanyuma nuko kubabazwa kwawe wavyakiriye gute? Hari abagira kwiyahura, hari abagira tentative yo guca bakora cyane, hari abacagira kujya umukobwa je no kwiyahura kwera umukobwa. Wetu wa mukunzi wo kwiyahura reka urukundo mani n'ubuzima ntaho bihuriye ngo ndiyaho kare kama nka cyambaho gute rega wiyaho ucugira ntuja mwijuru. Wetu donc yarahuye n'ibimubaza byinshi je narahuye n'ibibambaza byinshi ariko mugabo sinuca niyahura cyangwa ngo siyinja ngo ndarantari kare ku rukundo rurahuye neza. Wetu twitege mariage we cyane. Bon mariage yanje muhitege munsi inzoba ndabikenereye ko nonzo munsi nzoca ndababwirira ko kandi gusa sindihutira cyane mariage ndaciye utira gupanga ubuzima. Okay, so ibinyoma la gens en couple les gens. Bon no ibinyoma c'est vrai. Ego mugabo ni nagira uri imitanye ne Yesu dimo. Ego Yesu atubwiye ngo duce mu makanda yiwe. Aha biba birahagije. Mugabo makanda yiwe nta namwe yige tsandika kwagize mariage. Ariko je ndo wishe sindo mu ijoro. Kandi Bibiliya ni résumé ntibavuze byose. Okay. Imbere yuko turangitse ikiganiro kubera ko wacaguye Wetu d'abord ndazi Toto show Toto Swahili Wetu gisigurike voilà impamvu nabaye wanyu no kugira ngo mu nkunde aba yuwabo bari wiwabo mba ndagukuyemo doki kukita gukurabwo ubamwe oya mugana ntari hari urashaka kuvuga wiwabo urashaka kubwira undi muntu wiwabo urumva wiwabo hari abandi nakuyemwo abajyane nakuyemwe mba ndaberetse ko menga nanje sindabakeneye. Wetu no watwe yes niyo inspiration et voilà. Hanyuma Wetu deja Yesu ibinyoma mugabo Yesu amen. Urumva ntabwo buhora ugira ati ngubu wonye munsi nzopfa nzobazwe mfite nakoti. Bo we ni kihe gicumuntu nyagiriza ni kihe gicumuntu nyagiriza muri kariyeri yanje. Iki sigicumuro kuko je ne juge pas. Basi nikiye kinumba ko contera ubwoba mu byo nkora. Cyo gutera ubwoba ni ukwigira Yesu fait. Voilà ukira aho nyene hagati yo kwigira Yesu cyangwa kwigira shetani no kwigirana. I don't know. Voilà. Imana itubwira ngo turutumana dutoya sivyo Bibiliya niko handitse. Mbega mu gihe mvuze ati nigira Yesu nagirana umunezero mwisha kwa Paulo no kwigira Freemason. Akunze bazanye Well TV. Ibaza yuko ico kibazo gapa kingo. Hari abantu benshi baguma bashija. Wowe turagowe bivuga none niba nkoze vya Yesu Yesu ntazogira.
nagiye naco supportingira hanyine ati wana big ups nakubeshe bakunze bawe to natuve ko maraturaba je nimba umunsi ndiko nitwa Wetu canke mafisi utuntu no tundi nkora ivyo mamda bifise nako bere ijambo rya Yesu yambwiye wenyene je ndiko ngira man none ndakubatse wewe awogira kapone ngano kutisha muzungu ariko Imana yakora ibitangaza ikihorera rero abantu baguma bamwe ngo sija mwijuru niyo ijuru rya papa wabo na mama wabo barantega mponyoye mugabo ijuru ry'Imana nzohonyora kuko urabizi gituma nta kintu na kimwe none pati naho aravuga ngo Yesu yavuze ngo uyu mubiri wanje ndaguhaye none no mubiri wiwe canke no mubiri wa Yesu donc wamuhaye watanze tala yawe kwa Yesu voilà nukuvuga je nagomye kwihebera Yesu Wetu dusa n'abasozera ikiganiro rero nako tugisozera kuko rero bageze tugisozera Wetu twitega ikindi kintu nyabaki canke show nyabaki Wetu yabadutegurira bon muri minsi sindi ko ndategura show kiretse intumiwe ariko naho nyene bizovana kuko sigaye mfise staff kaze kandi komeye cicaro gikuru cyawe kiri muri Amerika no kuvuga nta kintu nakimwe ashobora gukora abadashize kwa rero bivuze ngo rero vuba ndiko ndabaha kwanza igasiri yanje muko mubibona gute byanje uhorira urahatswe do kuri man ndashaka dislike babu ati none abakoze ikigana kashaka dislike bituga ikigano zicyanyacho urumva Angeli ebana muhirabe cyane harimo ravage cocaine harimo bajya bajama bamahasa mutamagelari harimo abaririmbyi batandukanye muzo babona amo nyene abaririmbyi amaze kuba kizira bon uko genda ariko musoma nabibona muhirabe neza mu marire fresh kandi mutibagira basha no kuri chano yacu racari hasi Wetu online TV basha bakunzi muko maturaba onyene uhejeje ikiganiro ufise umutima mwiza uco wicomokera hari nyene umaze tuzugirize sivyo wakoze imana izoguhezagira ariko naho nyene ntibagira urude mu ruvyibushe nago nyene mu supporting vraiment aba diaspora yaba muko wapi raba mu bamfashe Samy-well TV ni Samy-well TV raba mu pushing kabisa amaje ama like nakanote rega yego naho ngafise nta muntu akuyiza tuvuge ko atajana jya nka murinda okay yari Wetu yitwa Charité aka Wetu dukunda Jean Favida Charité d'amour ouais voilà aka Wetu kigano cyari Dorir Me jewe nyawe donc yari Wetu nyawe jewe nyawe kisiguri kinyawe Dorir Me jewe pour de vrai ouais pour de vrai nabi voyez voilà apa nuri ku en fait uri kuri camera ubu mu comédien twadukeneye Wetu muri environnement yawe winya nko kunyene meze vyanyavye Kigano cyari Dorir Me kuri micro mwari kumwe na Kelia Marlene kuri camera bien do camera muri kumwe na Cristobal tukaba tubasavye mugire subscribe ngo twakumwe tubasaba ntimwibage no kugira like na commentaire aussi kugira mutubwire ingene mwakira ibiganiro byacu tukaba tubiteze mu kindi kiganiro kizokurikira ciao twongeye dushimire na Wetu kandi kaze turagushimiye cyane ndagushimye namani guhezagire ariko abanyameye kuza kunshura 5,000 ni behind the camera murakoze cyane bakunzi ba Samy-well TV tuhurire rendez-vous mu kindi kiganiro kizokurikira ciao bye bye